ingo kabash ngomba nica umuntu umvira umve kwine mvimbere shasi nkori barawe kwe usaje nushire kwindura oya sivyo nibitwa wa muhungu yakunda kuzamira nkamukubita ari he Namvugane n'umugabo mugenzanje shawe kwine wisigatandera ugira wa mukobwa w'Imana akakunuka mbabarira uvuga ko sinabasize nkabareka nkabwiye ati geragiye ibintu biraheze ibyo wanze byanzanye byaheze umpamagara iki ku mukobwa nkubita mu ndacavuga ugomba abantu bongera kubona ko je ndi umuntu mubi bantu mwe cyose ndi umuntu mubi ndi umwana w'Imana kuba nagenga skuru umuhungu mwiza naje kuba nitawe ikosa ryane none mwampamagariye iki kamwabagabo mwe kuvuga bagana nje ndi umugabo uraka wa mugabo STV every story matters. Reka ndabaramutse bakunzi ba STV reka bon sweka ndabayikaze mu ganiro cyacu no musi ngaho neze komerewe neza bivanye naho muherereye bon ndavyize muramerewe neza nanje ni sawa ndashima buke buke ego ko umuntu naburi cyo ivyahura navyo mu buzima busanzwe uno musi rero wamwibagije bon ko tubona ari wenyene mesi ndinje nyene wa mukobwa wanyu Leila yaje kundondera vraiment ebana yaje kundondera yandonde ngaha ku kazi avuga ati akeneye Queen akeneye ico bavugana reka rero tubashe kumwakira Leila twumve ikimugende ya Leila vipi man ndango nongobitu no ko ndagwaye kwe ya Queen nanje vraiment sinaje kugwana murabe Leila nguyu mzee wa masho gutwega Queen none twangira twaronse n'umushitsi bite dada uri mukuru wanje mukuru wangu wako vipi po itwa Grey Queen anitwa Landrine nice ha sawa Landrine sha Leila mkira rero kuko nje navyinshi se novuga genre sinje kucisha amajambo uragwaye kwani ama wa muhungu yakunda kuzamira nkamukubita ari he ukuvuga nde cyamama umugoma mugwane kandi zimisha sinango nimba ko aranyumva n'ukuri nimuzimye oya zimi kino gusaba ushaka nde cyamama ndagusabye Fabrice tubihebe tuye no ushaka nde cyamama ndabanga hamugisha umeze gute rouge ushaka nde cyamama tubihebe please ndagufukame ndukuri ndagusabye ndimuse maguru yawe none ushaka iki ayo ushaka kuvugana nawe ndagusabye mu magarire uno musi naje kuneza cyangwa gushwana n'umuntu ndagusabye none ushaka man dindira ndakubwira ikintu kimwe nje ndaguhamagara deje ngiye icyo ushaka no aho twazanye gutavuga none basi umukuru wa uno musi ho mwaje kubera mu kwite muri babiri oya jamwe ndamuherekeze nanduro dushaka manu je n'umungu w'abana ndagusabye mu magarire ndagusabye Leila hari iki ndagusabye hari iki dada wa Leila mukuru wa ndamuherekeze ngo kubera umugenzi wiwe sinzi mani none je n'ubusi ndabitahura none mwaje kumukubita muri babiri cyane ko mana ko muvukana nje kwe Fabrice tutazimisha kamera twingiye ndani kuko nje vraiment narusha sina nguvu tena we bon wagenduke niki nga jamwe ndamuherekeze ku muntu bishobotse ndamuvugire ivyo bibaye ngombwa niyo muhungu muhamagara akaza nga uri sure Leila ndagusavye nandura sikuja kwa ubaya kwa leo nakuomba tafadhali mnitie naye sikuja kwa ubaya kama una simu yake mpigie itakuwa vizuri sana nimsi telefone yawe mutelefone ndagusavye kubera nshaka kuja mu Rwanda sinogenda tutavuganye frame nshaka kuvugisha twavuganye gusa ni mu Rwanda oya ono do dintu Rwanda ni mu Rwanda ego ni mu Mbabazi sure reka ndamamagara ati no gufata no kuwata no ku yo gusa man I don't sure ko aza kwitaba telefone yanje kuko gusa mutambwije kugwana nuko operator fatu nazimye nawe uramindutse sinaguhindutse Leila ahubwo niwe none uribagi ko nanje wankubise wanansabye papa umefika dadangu misi jua na misi waamini yake njoo maana nilikuwa naona tu kama ngira basi cyo tumye ndamuhamagara basi nje numva
akikuja nitakwambia. Nukuri ngumana nje yari ibyo kugwana wapi ndababisa bya sewa ari na mama yangu shasi ndiko ita uwo ningaha cyane nugara cyane nduruka cyane nugara kumangaza nako mufisi irapashije mana Jose Ngo titabo. oyo Hello? vipi Yes, sir. uraho CAMAMARE alo Oui, ndaho ma. uri nahe So, Jen, ndi hafi gene yahi ubanyu, ariko ngoma nje home, hari ibintu nari ndimo. urashobora kuhaca gato nk'iminota ibiri cyo tuvugana Ayo wawe? aho ku kazi Ariko ngoya, ariko hari ibintu nandi nihuse kuja gukora. man ni 2 minutes gusa kandi tuzaba duheje n'ikintu ndakubwira gusa iminota ibiri Po, reka nje ndahaca. mu minota ingahe Na 2 minutes nzobanje, reka nze ni moto. sha merci Sister Do anakuja mugatangura kungwana ntibogwana ndinga ntibogwana ninjeje nke tuvugana Hivi ncheza kwenda kanisani chajua Mungu sitaki vitu ya ugomvi. unafanya nini Unaelewa Kiswahili yao? Nji Kiswahili sindakitaura neza we kama Kirundi Kiswahili c'est pas mon fort Maana genre nini aje nje menye mvuga. hewe no musi rero bakundi ba ATV no musi rero vraiment nanje aramangaje arashobora ko ariko aravuga uko kuri mimi mekuja kwa Tu ya hivyo. ndagusabye we nimba ari dindi picha ugomba nginibe Unasaza kila mapicha. bose yaje ari seriye cyane kandi muranasamana Dadangu. none naragona nka oya je ndatekereza umva ndiko ndanavuga ahubwo je ngoma ndabatangara ibintu mugwa mugira je agusura bon urabitahura bitahura ko arabimbari waranabibonye watawe n'igituma nje ndiko ndatsiye apo aho ni sawa Niko tevye kumana kawia. araje man yavye ngo afashe moto araje mugwayi Mbogwe nameze neza gusa. man je ibintu by'uno munsi ndashaka kuba nshaka kumenya ivyo ari CAMAMARE vipi ninje nakuronde ingo Karabaye. nanduru zishaka shaka Karabaye. ingo Karabaye. Ngomba nica umuntu. umve Ngomba nica umuntu. umvira umve Kwine mpimbere shasi nkori barawe kwe. usaje nushire kwinduru Aywa mpamagaye manzu ndakikwana. oya sivyo Nibitwa. Banirike. CAMAMARE Mubanye babiri. Harakuzi baramura. kila siku mwe mimi cyose muhe ni gusa niyo mpamvu nari na yari je senze ko ari ibi Ungunye mu byanzu nzana mu. CAMAMARE wamaze kumva basi ivyo Manzu ngira kari bampamagaye. Twajemo. Nataka nyako. Pete ndiso. reka ndakubwire CAMAMARE imbere Ndiso, rindira ndiso. banza rindira Ndi nyoko. rindira basi nije nagwamaganya nyumvira nje Mbwira rero. ngo tuvugane Niba umpamagariye umukobwa ndabakubita kwine Jesse. nanje urankubita CAMAMARE nanje urankubita Yo satani mwadudu. Manzo mbese nkoriba. Iyo. Tulikuwa kuongea, tulikuwa kuongea. ashaka muvugane CAMAMARE anataka muongee kandi Ndamvugane n'umugabo mugenzi wanje. Shawe kwine wisigatande rugira wa mukobwa w'Imana. akunuka mbabarira Sawa. tuvugane
Oya ingo tuvugane deja ko waje ko twende nyumbani. Oya manzi kwa mvugane basi. Teba kuri byo ntebaguye udeba kuri byo wampamagariye hamaje nsubire mu byanje. Ingo Leila. Acha nende nyumbani. Sipendeki ugomvi. None nayo ko urampindutse nawe kumezu. Manzi kwanza umvirize basi. Sipendeki ugomvi maisha yangu mimi. Kwine wampamagariye iki? Sawa reka ndindira tuvugane. Wait kato tuvugane. Sivyo? Leila ingene yaje vraiment. Chama maroro nyumvira urabizi. Urumva Leila agenda. Cameraman mfatira telefone ntimeneke. Oya imeneka. Ariko vraiment. Urashobora kubukunda induru wewe. Urumva Leila yaje ngaha urumva yaje uribuka ingene waje ubwa mbere wewe usanga nganye ni kuri studio uvuga ko sinabasize nkabareka nkabwira ati gendagiye ibintu biraheze ibyo wanzi byanzanye byaheze umpamagara iki ku mukobwa nkubitumu ndacavuga ugomba abantu bongera kubona ko je ndi umuntu mubi bantu mwe cyose ndi umuntu mubi ndi umwana w'Imana reka ndakubwira ikintu kimwe cy'amamara urumva je nize naguhamagaye ça veut dire que hari ikintu bisigura yuko hari ikintu kiri très important gihari umwana aragwaye si je ni muganga umwana muganga nibisigura ko avura ingwara darizo zose uko ibintu ni kumvikana mubiki Leila kogomvi nimekuja kusikiliza na mtu nimejelewa kosa yangu umwana amekuja kwetu kwa uzuye basi yaje iwacu kuneza atanduru azanye nagiye Leila naguciriyemo gusa uremera ko wagize naragize amakosa kandi iyo umuntu akoze ikosa akita urinda dangu ni mama pia na jara bimbariye ngo tuzana ino nira ibyari karatubiri akilo kosa yake anakuja kumba msamani bitu ya kawaida amukobwa Jesse numvika Swahili basi iyo umuntu itaho ikosa yakoze genre akaza gusaba ikigongo sho kumuharira woni bibi wawe warakoze bingayo bakakubabarira konda kajumunyu kigeza gakobwa kakagabo ubu nuri umugabo sije kogo sije kunabi sije kwambiye pete ntunyage ndagukubita umutwe cyamamare mwumvirize ndaguseka sikuje ko ubaya okay jako tebagure samba gurugoronwa rwawe uvuga ibyo akuzanye kugira jewe mbandanye mu by'iwanje kuko jewe programme yiwawe ntayo nari mfise gusa nje naguhamagaye basi doga tunamubwiye kuba nagenga skuru umuhungu mwiza naje kuba nitaho ikosa ryane none mwampamagariye iki kamwe abagabo mwe kuvuga abagana nje ndumugabo uraka wa mugabo vuga kwine mbwira ikintu reka ndakubwire cyamamare nimba rindira pardon nimba sérieux waje ngaho kubera nje naguhamagaye nagusabye iminota ibiri tu dois alors m'écouter utegeza kunyumva sivyo utegeza no kumva umu invité wanje sivyo mwumve sivyo nimba uvuga no nimba uvuga oui nimba uvuga yego nimba uvuga oya je sais pas gusa umwumvirize utari kuracyaho kadurungana kuko ndashaka kunyumvirize baza ngo naje ngaho ufise ikiwe kwanze ushaka kunga Leila nimba waje oya biradutse biramanutse birakikamye buraya ni busu gusa ivyo byose niwe kurabitera umva ubanza kumwumviriza kwanza sivyo ingo basi ingo basi rindira pardon Leila ingo ngaha pardon nimba utumviriza Leila mwumvirize mukuru wiwe ndabira ingene umwana gwaye vuga nawe nawe vuga mama numva ngushaka ndakumvirize ko sha turi mu butungane tanga uruvuge ibyo yambwiye ngaje gusaba ikigongo ku byaciye byose umubabarire aje no gusaba n'urukundo cyamamare cyakondreka ko yajisa njewe ndumuga umunsi nja iwawe ibyo ngize urabyibuka ndavyibuka n'abakundi ba TV bariko badukurikirana nk'ubavyibuka mugabo Imana yandemye ati sinza nkundana n'umugabo mukenzanje umuntu yitaho Leila mubwire basi ko mubwire ndumukobwa genre wege waguciriyemwo ya stress nyinshi sinafise umwanya wo gukundana jewe mugabo basi nawe tunyemera urukundo basi umbabare kuvyo managukoreye basi nawe tunyemera tuba abakopine basi najo abakopine umukopi jewe cyamamare cyana zandi umukopi reka uburofa manumviriza umukobwa ndeberaho nyine ingena gwaye umva queen aha iwanyu aha ku kazi wanyu murafise ibitaro na bitaro dufise gusa umwene yabikubwiye ku ntango yakubwiye ati singwara dose bajana kwa muganga sivyo umva rero yarakeneye yuko muvugana kumbe nabaye dogiteri ubu dogiteri bwanze ni bukora wa mayangu jewe sinkundana n'umugabo wa mukobwa w'inzira yakuzanyura yitse kandi je nta majambo menshi yo kuvugana nawe ntararuka ngo ndagutabira amakofi
umviriza ndakubwiye wa muhungu nikishije bugufi ari nje kuneza sinaje tuvugane nabije nawe wandizi ko ndumusazi cyase kuvugana twovugana nabi kandi nitwova hano sivyo ni mu kuvoyaje nashatse voyage wenyene rekura vuga ibyakuzanye nashatse basi nyene usaje pardon ko byacina ega ibintu biraba abantu bagasigira kwa bacutse kandi abantu bakenanira uribona ko nimaraje ngaho uri umuntu watari umuntu asanzwe cyane ntubandanye ibyo bireke nivyo Leila waje gusaba ikigongwe alors cabugufi camamare nawe umuntu deja umudemoiselle nk'uyu umukobwa ari ndira camamare ndakubwiye umukobwa nk'uyu deja yicishije bugufi akagusaba ko nawe waramukubise nanje mwarankubise sivyo yansavye ko mbisana kubabari no yansavye igongwe no munsi nambabariye vyaheze sasa kwa hiyo mubabarirane ibintu biheze okay witahuye ubuntu umugabo ego ubura umugore ego ubura umukobwa ego none ubusazi bwo guhera ngo jewe nze gutunguza ucangura kumbwira ngo uri imfizi y'umugabo vyahereye hehe ubu witahuye wabaye umukobwa ariko iyo sije yindi wazuzananye yuko ngo je nawe twokundana urutwe rwanje rufise carte memoire ya 64 giga ariko yaramaze kuzura nakibazo nsize ibintu mfise akagome mu mutwe kaca gafuta bisobanura yuko nagufuse utari mu mutwe wanje jewe ukindugaramye ukindawubamye ukinducuramye umutwe ukundana nawe topima ntibishoboka wa muhungu ya nako wa mukobwa nuko mbwiye nje nivyo kunda nifite akagome cyafise memoire igome nsize ibintu bikamara umwanya bice bifutikana bayi urugendo kwizimana kwake mugambwa none Leila uragiye Leila utagiye nta nuko yarashe hari igihe uzonguna datamwanya reka fisi kwisemba nitwakubiswe ibiti reka ndamubwire hari igihe uzondera nanje atamwanya fisi umwanya tutahe umwanya wagiye nawe wankunza atamwanya mfise teramine Taiwan Umareo shanda kubwira wa acha mamare no ndabaye dessus rinda ndakubwire ndabaye dessus kuko deja umukobwa yamaze kwita telefone yanje yibuke turabaza none ninde yagutwara telefone yawe wewe umutima mu busiga office ndabira umukobwa ingina giyashavuye twende shasha rinda ndakubwira jewe umunsi tugende wabona Natasha nwenga telefone ni none we no mukubise isentere ntiyagire we no mukubise ni byaraheze rero bijya byararengaye kandi ntuzusubire kumpamagarira uburofa nkuko n'uburofa urukundo uraruzi ngo ndi mubiki urukundo uraruzi ndakwihanganira ndaza ariko wowe umpamagarira kandi urashobora kureka kunkankamira ndagusaza we rero uri umugabo we genda uvyiyumvire ne genda uvyiyumvire kuko deja nanje ndakunda jere nkunze nibisazi urumva genda uvyiyumvire rero uvyiyumvire neza kumenagira uranzi kumbe ntunzi wewe camamare reka mere dijambo ndakubwira ati n'abafanzi ba ATV mufashe kwinginga camamare yiyumvire kuri iki gisabo Leila yamusavye ko boja mu rukundo na camamare kandi reka ndabashimire mugira ibihe vyiza bye no tumanja mwijuru kuraba Yesu aho yicaye hako jewe nkundana n'ujya mukubomba ndabashimiye bakundi ba ATV ATV every story matters.